Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Ndabara mu kizungu bakunzi ba RPA kaze mu makuru y'ikirundi avugwa kuri no wa gatatu genekerezo rya mbere Kigarama ayo nayo akabagizwe n'izi nkuru zikurikira. Nakanyamuneza ku muryango w'umukenyezi asigwa na Thierry Kubwimana yagandaguwe na bamwe bari mu nzego za leta inyuma ya mezi arenga 10 atawe mu buroko kuva kuri uyu wa mbere Kigarama ari idegenje. Mu makuru ajanye n'agateka y'akazi na muntu n'abanywanyi b'umugambwe CNL barabandanya guhohoterwa mu buryo butandukanye mu kiringo c'indwi gusa abagira kuri 5 bava mu ntara imwe baranyurujwe barabuzwa irengero mu gihe hari yundi ari kiruruma inyuma y'amahiri yakubiswe n'umwe mu gwaruka rw'imonera kuri z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Murano makuru turaza no kubabwira ibijanye n'imyidogo y'abarimyi mu muceri bo muri komine Gihanga bamenyesha ko batakigirayo bacira nayo bamira inyuma y'aho musanteri waho akatishiriza amazi bahora bavomeshereza imirima yabo akayatumbereza mu mirima yiwe bwite. Aya n'ayandi ni mukanyisase kandi ndasubiye kubaramutsa duhana makuru ku nkuru ivugwa mu bijanye n'ubutungane aho inyuma y'ikiringo c'ababa hafi umwaka atawe mu mvuto mwibohero rikuru rya Mpimba Krista Kaneza yarekuwe by'agateganyo kuri uyu wa gatatu genekerezo rya mbere Kigarama umwaka wa 2021. Uwo mukenyezi asigwa na Thierry Kubwimana yagandaguwe mu ijoro rya 2024 bishirwa 2025 mu nyororo umwaka wa 2020 yari yagirijwe kuba yaragize uruhara mu yishwa ry'umugabo wiwe. Naho biruko amashirahamwe atandukanye haranira yubahirizwa ry'agateka y'akazi na muntu yari yagumye asemerera asaba ko yorekugwa kuko kubgayo mashirahamwe uwo mukenyezi yarapfunzwe azira ubusa kandi hadakurikijwe amategeko. Mu bijanye n'agateka y'akazi na muntu naho abanywanyi 5 b'umugambwe CNL bo mu makomine ya Ngozi n'agashikanwa mu ntara ya Ngozi nibo bahagaritswe mu kiringo c'indwi zibiri. Imiryango yabo isaba ko bokwerekwa aho bafungiwe kuko barondeye mu busho bwose barahebura. Ni nkuru ya Eric Niyonzima. Mu banywanyi b'umugambwe CNL bafashwe babiri nabo mu gisagara ca Ngozi. Uwa mbere n'uwitwa Tungimana Stephanie asanzwe ari umwigisha kuri lycée Don Bosco mu gisagara ca Ngozi. Yafashwe igenekerezo rya 15 z'ukwezi guheze kwa 11 isaa 3 z'ijoro. Yatwawe n'imodoka y'igipolisi akuwe muri quartier Kanyami. Uwa kabiri yafashwe mu gisagara ca Ngozi n'uwitwa Miburo Stan. Yafashwe igenekerezo rya 29 z'ukwezi guheze kwa 11 muri quartier Rusuguti amasaha y'ijoro. Nawe nyene yajanywe n'imodoka y'igipolisi. Abandi batatu bafashwe nabo muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi kandi bose bafashwe igenekerezo rya 29 z'ukwezi guheze. Uwa mbere n'uwitwa Ndayizeye Aloise yafashwe n'igipolisi kiri kumwe n'imbonerakure bajeje kumusaka ku rugo iwe ku mutumba Maruri amasaha y'ijoro ku muhaniwe na kigwanisho bahatoye. Uwa kabiri yafatiwe muri komine Gashikanwa n'uwitwa Ntirandekura Jean Marie nawe nyene yatwawe n'igipolisi gifatikanije n'imbonerakure bajeje kumusaka ku rugo iwe ku mutumba Cihonda nawe nyene we na kigwanisho bahatoye. Uwa gatatu yafatiwe muri komine Gashikanwa yitwa Nzoyisaba Felix yafashwe n'igipolisi kiri kumwe n'imbonerakure ku mugwa mukuru wa komine Gashikanwa. Imiryango yabo banywanyi b'umugambwe CNL ukari 5 ivuga ko atakindi bahogwa kiretse ivyumviro vyabo vya politiki. Ikindi bashikiriza nuko babarondeye mu busho bwose bwo mu ntara ya Ngozi barahebura bagasaba kubamenyesha iyo bafungiwe. Nitwashoboye kuronka Bonfort ndoreraho arongo igipolisi mu ntara ya Ngozi cyo kimwe na Epipode baranyikwabura amatari w'intara ya Ngozi kugira bagire ico babivuzeko. Arakoze Eric Niyonzima. Tukivuga ibijanye n'amabi adasiba gukorerwa abanywanyi b'umugambwe CNL umunywanyi w'uwo mugambwe aba muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura yarakubiswa arashaya n'imbonera kuri zaho ku munsi wa gatanu heze. Muri kino gihe uwo yaburirwa igufa akaba ari kiruruma. Ni nkuru dushikirizwa na Eloge Divin Remesha. Umunywanyi w'umugambwe CNL ndamugoranywe Pacifique benshi bazi ku izina rya Magwede abandi bakamuhamagara Nikiza yakubiswe bunyamaswe n'imbonerakure izwi ku izina rya Ndayiragije Philbert nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro ku munsi wa gatanu w'indwi heze ku mutumba wa Kigwati ya kabiri muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi. Uyu munyagihugu ngo niho yarari. Ndamugoranywe Pacifique asanzwe hari mu mugambwe CNL. Rero muri icyo gihe we yari karataha niko gucahura n'imbonerakure Ndayiragije aramukubita amaze kumukubita aramubabaza rwose amaze kubona ko yasinzikaye niko guca mujana ahantu hari ibiti by'imikaratusi iruhande y'uruzi Mpanda ni kubarabara rya 14 aho nyine muri Kigwati ya kabiri. Akarindira rero kugera isaha 4 z'ijoro atabona kugenda mwandaza mpaka ni wabo atara muri haniza tamogire uwo vuga icyakubaye ko duhuye ngo ndakwica
kubera ko iyo mbonerakure isanzwe igendana cyane kenshi mw'ijoro isakoshi kenshi haba harimwo imbugita yo mu bwoko bwa barionete izi z'abasirikare hageze kuwa mungu kubera ko atigeze ava mu nzu kuwa gatandatu umuryango urabaza ati mbega n'ibiki burya bagiye kureba niho basanga ariko arava amaraso mu mazuru birabandanya gukomera bimaze gukomera rero gusa n'aho ava amaraso mu gutwi niko guca rero ajya umutima amenyo aravuga ivyamubayeko n'uwamukubise uwo ariwe. Ikibabaza gusumba ku bw'abo banyagihugu ngo ni ingene abari mu migambwe itavuga rumwe na leta babandanya guhohoterwa no kuborezwa igufa abajeje intwaro barorera. Abo bajejwe intwaro ngo baranakingira ikibaba abakora ayo mabi kubera ko baba bari mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Ariko kubera uburyo ari buke kugeza ubu munsi yenda mugora Pacifique arahuko abajejwe intwaro ku mutumba ntacyo bashoboye gufasha kuko nk'uwitwa Bareka Gatanazi ari mu bajejwe intwaro kandi asanzwe aba hafi cyane n'iyo mbonerakure kandi akongera akaba hafi cyane n'uwo yakubiswe we yababwiye ko bogenda kuwutwara umugambwe ku mutumba namaze kuwutwara umugambwe ku mutumba nawe niko kuko ni nk'uwundi kuko yarigeze gufatanwa inkoho mu bwoko bwa karashi niko bari kumwe n'indi mbonerakure bita Bebe none kugeza ubu rero iyo mbonerakure ndayiragije Philibert ubu iri ku ikomine motife ngo irafunzwe ariko uburenganyi wese asanga yihagarariye hanze. Twarondeye abajejwe intwaro muri komine Mutimbuzi ariko twabakenye. Eros Divin remisha mu bijanye n'agateka kazina muntu nyene ngo uburenganzira shingiro bw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bwarabangamiwe cane muri aya mezi atatu aheze biri mu cegeranyo ciswe umwidegemvyo cakozwe n'urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi CBDDH. Mu vyabangamiwe kuruta ngo ni umwidegemvyo wo kumenyesha amakuru uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro hamwe n'uburenganzira bwo gushinga amasendika. Twumvirize Elali Nibizi n'umuyobozi nshingwabikorwa mu runani CBDDH. Twasanze uburenganzira bwo gushikiriza amakuru no gushikira amakuru bwarahohotewe, ivyo bikaca biboneka ku majambo y'iterabwoba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije ku mumenyesha amakuru Ezra Ndikumana wo muri RFI, umumenyesha amakuru Antoine Kaburahe. Twarabonye yuko uburenganzira bw'umumenyesha amakuru wa radio Bonesha bwahohotewe aho yakubitwa agashaya akamaramazwa n'abapolisi n'abasoda imbere y'abanyagihugu kandi agiye kurondera amakuru. Turabona ingene ivyaha byoshobora kwitwa nuko ari bito bito bikorwa n'abamenyesha amakuru bihanwa bishimitse, ariko abahohoteye abanyamakuru nabo ntibaheze ngo bahanwe. Turaheza turabona kandi yuko mu Burundi gushikiriza amakuru ku bintu byabaye aho umuntu ari ku vyerekeye ubuzima bw'igihugu byabaye icaha, dufatiye ku kuntu umupfasoni Marie Chantal Nijimbere w'umuganga yahagaritswe kongera agapfungwa. Ivyo bikavuga yuko bamubwiye bati ntukavuge ico waneguye, kandi n'abanyagihugu ntibakamenye ibintu bitariko biragenda neza mu by'akazi no mu mashirahamwe. Muri iki cegeranyo kandi twarabonye ingene abaharanira agateka kazina muntu baguma bahohoterwa kumbure kugira ntibasubire gukora akazi kabo, n'uwo yarigeze kugakora ahubwo n'umutima uvunike. Turavye ingene bahagaritse bakongera bagafunga umushingwamanza Tony Germain Nkina. Turabona ingene abariko barahohotera agateka k'abaharanira agateka kazina muntu badahanwa. Turaraba kandi ingene uburenganzira bwo kugira amanama n'uburenganzira bwo gushinga amashirahamwe no kugira amanama buhohoterwa. Turavye ingene bankiye ishirahamwe ase genocide rigwanya ihonyabwoko guhura kugira ngo baje kunamira ibisigarira by'abana baturiwe mu Kibimba, ariko ubwo burenganzira bwo kuja kunamira no gutera iteka abatwawe n'ikiza ca 1993 bukaboneka ku baserukira leta n'abaserukira iyindi migwi. Turaheza turabona ingene agateka n'uburenganzira bwo gushinga amashirahamwe y'abakozi ariyo twita amasendika no gushikiriza ico wiyumvira bwahohotewe. Turavye ingene bahagaritse bakongera bagapfara sendika y'abigisha. Urunani CBDDH rubona rero ko kuba abanyagihugu bambugwa uburenganzira bwabo ngenderwa ko bishobora ngo gutuma bahitamo inzira zitabereye. Ubwo runani rugasaba leta y'u Burundi guteza imbere umwidegemvyo w'abaharanira agateka kazina muntu n'ubw'abanyagihugu muri rusange. N'ubunyene twumvirize Elali Nibizi. Tuca dusanga rero muri ya mezi atatu aheze harashobora kuba ingorane byobandanya gutyo mu mezi akurikira. Turashobora gusanga yuko turabonye yuko guhungabanya ubwo burenganzira n'ubwigenge shingiro
bishobora gutuma umunyagihugu arondera uburyo bwo guterera igihugu, bwo kurondera impinduka mu gihugu, ashobora kubirondera mu bundi buryo, kuko bituma abantu bagira ishavu, abantu bakihebura, bagashobora no guca mu nzira zitazikuwe n'amategeko kugira impinduka zibe. Izo nzira nazo kenshi zikoresha inguvu, kenshi zikoresha kubabara, kandi abaharanira agateka kazina muntu bategerezwa gukoresha inzira z'amahoro zitababaza. ari naho twaciye rero dusaba yuko dusaba leta y'u Burundi yo gusubira kuraba neza kugira ngo bateze imbere uburenganzira bw'abanyagihugu, umwidegemvyo w'abaharanira agateka kazina muntu n'abanyagihugu, kugira ngo igihugu gitunganywe gikurikije ibyifuzo by'abanyagihugu, baronka aho bavugira, baronka aho bagirira amanama, baronke naho bashikiririza ivyumviro byabo, niho biheza bikazana amahoro arama. yari nibizi umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani CBDDH ruhurikiye nk'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Tumira amategato dutandukira igisata c'amagara y'abantu. Uno munsi Burundi bwifatanije n'ibindi bihugu byo kwisi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. Ikivugo cyo kuri uyu wa mbere Kigarama mu 2021 ni guheza ubusumbasumbane, guheza sida no guheza ibiza. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko umugera wa sida ukibangamiye isi inyuma y'imyaka 40 ubonetse mu bantu. Igisata cy'iryo shirahamwe kijejwe ivy'ico kiza ONU sida kikavuga ko mu gihe amareta atokora ibikorwa bigwanya ubwo busumbasumbane butuma ikiza ca sida n'ibindi biza bigwirirana, amakungu atazoshobora gushika kwihangiro yihaye ryo kurandurana n'imizi ikiza ca sida kugeza mu 2030 hamwe n'izindi ndwara zibiza nk'umugera wa COVID-19. Uyu munsi rero mu Burundi uwo munsi ukaba wahimbarijwe mu ntara ya Karusi. Mu bijanye n'imibano naho igikorwa cyo kubomora amazu mu makaritiye atandukanye igisagara ca Bujumbura kirabandanya, naho muri kino gihe ababikora basa n'abatanze agahengwe. Amakuru ava mu baba mu makaritiye izo nzu ziriko zirabomogwamwo yemeza ko n'ubu ico gikorwa kirangwamwo mpinga yanje, kuko hari aho bagera bagakora ko bagasha. Ibyo rero na Marie-Ange irakoze. Muri quartier c'ibitoke aho FPA yashoboye gushika, abanyagihugu bavuga ko hari zimwe mu nyubako zari ku rutonde rw'izisenyugwa ariko bakazisimba. Igikorwa cyakozwe ariko nuko hariho ahantu basaba bagiye bashyira imisaraba ko bakiza kubomora, ariko aho hantu twarabonye ko hatabomora. Twavuga nk'iyi hoteli bita Africana iri impande y'isoko y'ibitoke, ahantu bigeze kuhaca imisaraba. Mu nyuma twavuye dusanga umusaraba wari uriko barawufuse aho baranguye ibinyobwa bya Braludi CCD cy'ibitoke, ahantu bari bashyize umurongo utukura babomoye. Icyo nako rero kamwe na mama ahantu cy'ibitoke aho ikindi giteye amakenga muri ico gikorwa nuko nubu abasabwe gusubira kubomora ku nshuro ya kabiri batarahabwa imizibukiro. Uyu munyagihugu wo mu Kinama avuga ko aho gutanga imizibukiro ahubwo babandanya kubomora. Nta muntu n'umwe barashumbutsa amahera, kandi ngira naho vyimirije abagwara imitima baragwaye, tuvuge nko guhera ku Mutakura haragushika ku Gikoma ijya nzira ija muri rute Bubanza ku mupaka wa Kinama, hose ku ruhande rwo hepfo ni kujya n'imetero 14 n'inusu kuri bose abacaguye, ngo ku ruhande rwa ruguru aho batahawe umuzibukiro imetero 10 arona n'amasitasiyo hafa atanu yo ku ruhande rwa Kinama yose izobomogwa amaze gushika mu Masinga. Muri zone Kamengeho abanyagihugu bavuga ko nubu babandanya bibomorera kuko babona ko buca basenyurirwa amazu, naho muri kino gihe vyasa n'ivyacureshe. Kamenge kungoro y'umugambwe ya Itona di place vide cyari kingoro ya Itona ujamwe n'ijya business social center adequation yangu zaje sara hubatse nabonagira hashire kwa market barahubatse kibuilding ndimo ata rero cyubatse ni beto guhera hasi ata baraboma birabananira kimwe cyarahongo baramera nk'abangira gatoya abandi babona kwaza kubomora batera baraboma bataradushikira gusubunye mu mwenga karero kahaza. Tubibutse ko ahatari hake muri ivyo bibanza biriko birabomogwamwo amazu, ico gikorwa kiriko gikorwa ku nshuro igira kabiri, kuko ubwa mbere bari bahawe amametero basiga bakavyubahiriza, ikitabujije ariko ko bategekwa gusubira kubomorerwa ubugira kabiri.
Arakoze Marie-Ange irakoza handi hari imyidogo ni mu barimyi b'umuceri bo muri komine Gihanga intara ya Bubanza bagiriza musitanteri w'iyo komine gukoresha ubutegetsi afite mu kubabuza kuvomera imirima yabo. Abo banyagihugu bavuga ko uwo mutegetsi yakatishirije mu mirima yiwe bwite umugende w'amazi bahora bakoresha mu kuvomera. Ni nkuru ya Emmanuel Niyongeko. Musanteri Paul afite imirima mu Rukoko, ubu rero yafashe ingingo y'uko abantu bababwira umuserege wabahaye amazi abenegihugu baraweba amaboko imugongo. Ntivyoroshe kweri. Iyo ni imyidogo y'abanyagihugu bafite imirima y'umuceri aho bita mu Kinywanuma muri zone na komine Gihanga intara ya Bubanza. Abo barimyi barenga 500 bavuga ko haheze indwi irenga musitanteri wa komine Gihanga Leopold Ndayisaba akoresheje imbonerakure yakatishije umugende w'amazi wahora uvomera imirima yabo maze awerekeza mu mirima yiwe bwite iri mu ishamba rya Rukoko. Twebwe turafite ikibazo cyerekeranye n'imyifato itabereye ya musitanteri wa komine yacu, imyifato yo kwikunda aho amazi yari yatanguye kuza ngaha mu mirima atarafata ayarabika mu muserege ujya mu Rukoko aho yarimiye. Ubu dutegeka yuko atanumwe arikwiye kwiha amazi ngaha mu Kinywanuma. Imiceri twacengeje mu matuta yumye, ntitubona iyo tuja ntitubona iyo tuva. Muri kino gihe rero uwo mugende ucungerewe n'imbonerakure. Abo barimyi b'umuceri bagasaba umukuru w'igihugu kugira ico akoze kugira iyo ngendo ihagarare. Uyafashe ubwaruka bw'imbonerakure rushira kuri uyo muserege ugize ngo haciye ubwaruka bw'imbonerakure ruragusumira wibaza ngo ugiye kwihaye amazi. Twebwe myifatira tubabaje kuko imiryango myinshi irahombera. Rero twe twasaba yuko n'icubahiro umukuru w'igihugu yotera akamu umusanteri wa komine Gihanga akareka iyo ngese yo kwikunda, iyo ngese gukandamiza abandi. Mu ruganda rwa radio RPA tukaba tutashoboye kuronka umusanteri wa komine Gihanga Leopold Ndayisaba kugira ngo twumve ico yobavuga kuri ivyo yagirizwa n'abanyagihugu. Emmanuel Niyunge ko dusozorere ano makuru mu yavugwa mu makambi y'impunzi aho abarongoye igitesa c'indero mu ikambi yanduta bahimiriza abanyeshuri bo mu myaka ya nyuma bazokora ikibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kuja muri kaminuza bita Nectar ngo babandanye basubiramo ivyigwa mu kurindira ko haboneka isango ico kibazo kizokorerwako. Ariko naho biruko benshi muri abo banyeshure basa n'abamaze gucika intege kuko bamaze amezi arenga 5 barindiriye amaso agahera mu nzira. Ni nkuru ya Onizime dushimagize. Kuri uyu wa kabiri niyo haba inama igamije gusubira guhimiriza abanyeshure bego n'ikibazo ca leta mu ikambi y'impunzi yanduta mu gihugu ca Tanzania ngo basubire kunoganza ivyigwa bazobazwako. Isoko ryacu muri iyo kambi rimenyesha ko byagaragaye ko abanyeshuri benshi bamaze kudebukirwa, mbere bamwe akabatanga icyizere bagifise cyuko ico kibazo kizohava gikorwa. Ari naco gituma abarongoye igisata c'indero muri iyo kambi baci batanga igikorwa cyo kubahimiriza banabizeza ko mu minsi iri imbere ico kibazo gishobora gukorwa. Abanyeshuri bazokora ikibazo bagereshije ababwiye yuko bategereza kuza muri renforcement, barigeza yuko mu minsi ya vuba ikibazo gishobora kuza. Ati rero muza subiramwo ivyigwa vya renforcement. Eka n'ikirangamisi cerekana ingene bagiye kwiyibutsa ivyigwa bazobazwako caramaze gutunganywa nk'uko isoko ryacu ngaho mu ikambi yanduta abitumenyesha. Abanyeshuri base bahabwa iminsi ibiri mu ndwi y'umunsi wa kabiri n'umunsi wa gatanu ko boza baraza kwiga ivyigwa vyo gusubiramwo renforcement. Naho batabwiwe umunsi nyezina ico kibazo kizokorwako, isoko ryacu ngaho mu ikambi yanduta rivuga ko ivyo vyahaye icizere abo banyeshure ngo nari igisango ry'amezi abiri bari bahawe ritari bwahere. Ivyo biruka mu gihe mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusuho abavyeyi bari mu mwiheburo n'agahinda kubera ko mu bana babo bamwe bahabwiye baja kubaka ivyabo mu gihe abandi barungitse mu Burundi kugira ngo barabe ko bokwemererwa kubandaniriza amashuri. Arakoze Onizime dushimagize ni ngaha amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere Kigarama agarukiye. Mwakoze nege mwese mwaduteza abiri bakoze na bagenzanje bamfashije kuyatororokanya no kuyabashikiriza kuri mikro mwari kumwe na Josiane Muzaneza. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho butaha.